ikintu wakoreye madame cyari gishimishije cyane wamukoreye iki Louis Mars? Pourquoi pas iwacu kare mu gihugu kibanye ngaho navuze hafi ndibaza twari hejuru yabo kuri music me naho kuri numwe ugiye kuraba bari hejuru cyane kubera iki bimeze gutyo. Ni wa mwanya wo kumwara Lijo, umwanya w'ibibazo bibiri byerekeranye Lijo byerekeranye nanje go from bibiri uruka gusomana n'umuhungu ryari ejo mwicoro urukundo rukwega nk'isuma kusi shaka kukurekura wonja kure no sarano yinga. Bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane, turabakunda cyane, team yose ya Buja Hit TV irabakunda cyane, the #1 TV, we love you so much guys. Nimutemere bagira kugira subscribe, share, like and comment kuko tuba tubikeneye kandi turashaka commentaires zanyu zadindi nyene za bimwe mutashinye kugira ngo tubikosore uyu munsi ndi kumwe na kuri Kagezi. Yes, ndi kumwe na Lijo, kuri kamera hari CK Professional, muri kumwe na Nancy Amanda on the microphone. Yes, Lijo mukazi ka misi yose akakazi k'umuziki biriko bigenda gute? Je novuga yuko ari neza cyane kuko ngerageje mu bihe biheze hari igihe cyarenganye nari nabaye calme sana mara umwanya igihe kinini mpoze mugabo sinari mpoze kuko navuze ni reka mfate akanya nduhuke niyumvire nungura ubwenge ku kintu nokora kindi ukuntu noza kundi gutandukanye nuko nari meze. Bo byarabaye benshi barimbiye ati nahevye umuziki ngwa ni kwari kuheba nari siguye bikwiye. Ndibaze indirimbo nari mperutse gusora yitwa Isumako. Musende ku ruhande rwanje jewe kwandika ni ikintu gisanzwe. Muri no mwanya ngiye nandika indirimbo shaka kuyandika. Ariko kwicara ndiko ndimvira iciyumviro cyane ndakunda kurondera ama title y'indirimbo atandukanye neko abandi bama babigira namashaka kanu kakabijya nk'indirimbo yitwa Isumako. Ushaka kumva Isumako ni igiki yashatse kuririmbika mugabo basanga nacenda vyinjiza mu majambo y'urukundo nkabikorerako iciyumviro nico kingora kimfatira umwanya wo kwiyumvira bisanzwe. Hamaje kuronde gwana vuga ko bimeze bien kuko nubu ndiko nditegura mu buryo butandukanye kurekura n'izindi ndirimbo aho bigeze vraiment ndabishima. Lijo nkuko bivuze ko wari watakaye gato 2020 twitege ko uzoca ubishiramwe ingufu nyinshi kugira ngo utwemeze nyene kijyagiye wari wadutaye nyene natwe umutima nyene usubire mu kibanza. Ubivuze kandi ubitoye nk'uwadubuye. Icyo shaka kuvuga ni shaka kubwira yuko buri munsi nta munsi urengana ntiyumviye ati nkore gute nkore iki gitandukanye nuko nico nakoze uno munsi. Novuye yuko 2020 si bya bindi by'amajambo umuntu avuga ibintu gasanga bigumye handi nyene aguma besha cenga abantu gutyo kuko uri kuracenga abantu usanga ari uri kuricenga wowe nyene. Je kurande gwiwanye novuga yuko ndavyiteguriye kandi neza gose gusa ndafise abahanuzi bamanura sije nkora ibintu je nyine kurande gwiwanje bambwiye ati koruku rekuri indirimbo sanzo zihari kandi nyinshi zitandukanye zirimo ivyumviro bitandukanye harimo n'izimana harimo n'iz'inkundo harimo iz'igihugu harimo iz'impanuro byinshi mugambwiye ati hageze ko sohoreye ndabikora uko nyene kuko hari ishobora gusohoka audio na ma clip video none Lijo tusubiye inyuma kandi gatoya mu miziki yawe uhora ushiramwo abakora video kubera abantu misi yose mukoze ama video murarondera umukobwa mwiza mukamushira muri clip. Mu Burundi tukaba tuzi ko ata agence ihari ihagarika ivyo bintu by'aba Queen Videos. Bigenda gute kugira ngo muronke umukobwa mushira muri clip? Nazi none ko bagenda kugira amayeri yanje yose. Non, juste ni ibintu mwani yumvira nkumva ndifuje kubimenya. Mugoro ubona ko ndabikoze bikunda. Ko ndayivuze nzo bamenye ibanga giwanje ukunda baronka. Reka basi tubigira. Reka ndabivuge nta kibazo. Je mu bisanzwe aba Queen Video mu Burundi bariho. Ka dufise abakobwa beza.
ndafise abakobwa bameze bien bafise look nziza imeze neza musanze ngaha ikintu dukwiye kumenya akazi umuziki n'akazi iyo uri kurabikora ntubikore ufyinata ni nka bya bindi usanga mugiye gusohora clip video ata location mwarondeye hakiri kare ugacutanga musana ngo tufanyie hapa hapa hivi niba ntubu uzicu uri kurakora musanzwe sukuga ivyo baba bari kurakora mugabo ifo kubipanga bikaba ku rutonde umukobwa ukamurondera washaka gukora indirimbo ukavuga ati indirimbo ntibereye umuntu avyibushe ibereye umuntu w'umaneke mbabarire ururimi umaneke sivyo mugasanga ufiye gutora umuntu ni muvyarawe ninde nguje muri clip ntibijanye na clip video umushizemo kwera utaronse umukobwa rondera jewe fise projet yo gukora clip umukobwa ndamurondera hakiri kare kugira ubimwingizemwo biragoye bivanye n'imico iyo ngahe wacu mentalite sizimwe sico kimwe no muri Tanzania mu Rwanda gute ahandi barugurutse nkuko wabivuze barafise amantuze nyama agence narabibonye muri Kenya Uganda ni hose mbwa mu Burundi ni kintu menga sinzi twarabuze no gikora ahubwo urarabo bikore nasi narigeze kuciyumvira hari abakobwa bashika kuri 3 mumaze gukoresha mu maclip tubera nk'abavuganye ko no bikora numva bariko baranca incenga uzosanga abakobwa bo ngaba batari serious urabitanguye baciye bagutana navyo bagutanya urugamba ugasanga biragufiyeko nico kibi cyangwa ugasanga ni kwa kuntu ushobora gushira agakioske nga undi nawe aciye kwigana gashize hajya nyene wowe watanguye umugambi undi aciye kwigana umugambi urumva ikintu nk'ico niyo problem iri nga mu Burundi mugabo byose bizohinduka ariko urabikora tu urabikora rero ugasanga jewe ku ruhande rw'iwanje nkoze indirimbo ndashobora kuraba mu bagenzi nkavuga nti nkabwira umugezi nti ujya mugenzi wawe arabereye clip ashaka kumukoresha muri clip ati yo sinzi ko yovyemera hambwa ni jewe mu connecte ko mvugane nawe nta kindi kuko byinshi bipfira washaka bipfira byashaka kukira bigapfira ngako karimkiwa biva ningene wegera umuntu cyo ndamwegera tukaganira nkabimwumvisha kuva ati yo nibambona bizogenda gute famille nkavuga nta na kimwe ni ibintu bito bisanzwe akagerageza gukwepa ati ntavyo no shobora nkabya genzo bikwereka ingene bigira nta kibazo keza ndamugondoza ashobora kwanka no munsi nkamureka akavyibagirwa ejo nkamubwira umugenzi porepore tukaba nk'incuti tugasangira gutyo mugabo ndiko ndakimwinjiza mugeze igihe azocemera bikakunda akavuga ati umuntu sinomwanye mumaze kuba incuti jeja nashobora kwankira basi hama nkamupea umusina korera ubusa ndarabikora nkamupea agahembo kiwe nkakamuha kandi agaca nabikunda akabikundisha nabandi Ralijo ubiravye kuva 2020 itangura ubu turi mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kw'abadamu ego tuheruka gukora umunsi mukuru abagore twambara ibikwembe turishima ikintu wakoreye madame cyari gishimishije cyane wamukoreye ikilo 8 mars ega basha uje madame wanje ko ndamukunda imisi yose ibyo no mukorera kuri uwo munsi nsanzwe ndabikora gusa hayakabijya oya 8 mars nawe ibintu biba byahindutse biravana gusa nuvuga yuko ni neza vraiment birashimishije yego cyo namukore ni ciza mbwa sino kivugira nga public ikiri umuntu akimenya ariko carabaye kandi caramunezereye muri famille nuvuga ko ari amahoro gushika kuno munsi kandi ndabishima ko unashitse no kuri notariki vraiment ni kintu ciza bonne fête kwanza merci hama abatipe benshi ubu ntibashaka kurongora Ralijo ngo ivy'ubuzu ngo ni atari ngo nduguyango ngo ni atari tubwire ni atari kweli cyane bankanyene kudutwara urabona tuzoba dusazira muhira ati kudutwara nta cyane nkashirinda bimubya cyambwira ngo ngo bebunyumba ni atari oya nukubitaho kigwa nansi kubera ko ibihe bya kera bihitiye n'ubu sikimwe byashaka kuba bitegwa n'ubukene sinzi kubitaho kigwa ubukene byinshi ugasanga abajene benshi baratinya kwituma baratinya genda yimazemo imyaka myinshi 10 ans plus de 10 ans ni nisha kwa kondane
ndo maana ifo waambie hivi na baby asikie niolewe. Ndio vinatokea na yeye. Labda angali bado anatafuta, ajipange vizuri. Ukija ufikie fasi pazuri, fikie mu vitu vizuri. Kweli ilifo kufanya uvumilivu. Mimi si mtetei, lakini namuelewa kwa upande wake. Labda iko natafuta. Maisha saizi ni hatari. Usioni hatari yenu ya jana ya lowiti niisha. Yes, saizi iko napambana ajili yako. Lakini nikumsubidia. Nikumsubidia itatokea tu na atakupeleka. Tena kushere yako ifo nipate kadi. Umeona? Radijo tubwire none nta collabo ngo tuyitege. Collabo novuga yuko jewe nakoze muziki hanini nikorana. Igihe kitari gito sana. Muga navuze ati 2020 numwaka wanje wo guhindura ibintu. Navuze ni igihe namaze ndi calme nariko niga ibintu byinshi. Mvuga ni nkore gute nze gute nka Radijo wundi batari bamenyereye uko yarari. Rero ubwenge muri iryo shuri nari ndimwo narunguye ubwenge butandukanye. Now ndazi ico ndiko ndakora. Nova yuko collabo si imwe si zibiri si zitatu muga nzobanza ngaha nyene mu gihugu ciwacu ava yuko nja kugirana collabo n'abaririmbyi bandi bo mu bihugu bibaye kandi zirahari vuba ari akantu surprise. Radijo ndaguklasa mu baririmbyi bambara neza. Reka ndagukure wowe ndagushira ku ruhande. Uwundi muririmbyi wobona ko yambara neza no he? Mbona atanipiga jido saizi. Abaririmbyi menya yuko ni kiyo cha jamii. Muimbaji anapasha vaa vizuri. Ateza kwambara neza kuko atambaye neza baramuvuga. None hari umuririmbyi yikengera kwete. Ndibaza ntawo hari. Kuri uno mwanya tugezeko nta muririmbyi numwe yikengera. Je novuga ku ruhande rw'iwanye mugabo abandi bose barabego. Sishaka mvuze umwe no bamboneye uwundi. Muga bose muri rusangi barabego. Ariko rero kubegwa naho ni ibintu bito sana nubwo ushaka kwifata ngo ni ibintu birenze gose. Washaka kwambara ibintu bizimvye ntubego. Niyo mpamvu kubegwa n'umuntu. Washaka kwambara ibintu bizimvye gose mugabo ugasanga ukuntu wabijanishije ntuberewe. Mukambara utuntu duke tw'amafaranga make tukagutoka. Maybe ravana n'umuntu naje ntubona ko ndakantu gato Mr. Kinenepi. Mwanaume mnene ske David na ske hariya mu minga bw'ijuma narabizi ko ngo banini para bindi Quality no manene natumbo simasi usumbufu tusiyo batosi no hari giwe n'umutipe from ibintu yabona abatipe banini babisikie banisame abatipe banini mugabo usanga bambaye bakabegwa no umvirize ndakubwire hari umutipe ubona ukabona inda igerino igisusu kigerino none igisusu cyane cyabamwebwe apana ye zenda bazirondo bazikubabona for example kama nani tena inde kama nani hii na uyu wa Motoire Centre Romeo sorry Romeo ariko nibisanzwe indani igisusu c'est normal non nibisanzwe mwili wake site sasa hivi mimi kesho ni nenepe niko ngine mtu nenepe nigeuke nikuwe na mashamvu hivi utacheka sina Romeo na cheka c'est normal non radi nawe se kutubwira undabegwa cyane ariko je nakuvuze wagize neza vraiment jewe ndashaka kubavuga barabegwa vraiment abarimvi hafi bose nk'ubu barabegwa wanashaka none mvuge Fizo mvuge Satbi mvuge Lolilo mvuge ni benshi barabegwa nta muntu gusa style ntizisa ariko umuntu wese agiye kurondera impuzu avuga ati nitafutile nitatesa none wumva gashahu kare ndibutse nundi mutipe munini windani gisusu ami pro ndagutahije yes bakunzi ba Buja Hit TV bandamukurikirana ikiganiro cyacu ndace kumwe na Radijo kuri Kakagezi yes uyu munsi sikugagezi murabibona uyu munsi ni ku madivan bien ibintu nyene yes ibintu nakaga Radijo exemple bakaguha nk'akanya uhanura abaririmbyi b'abarundi ubahanura iki ashomba ikibazo cyiza sana kabisa kandi ndagushimiye kuri ico kibazo jewe ikintu hanura abaririmbyi b'abarundi kwanza cyambere novuga
kandi cyama kivuruga ngaha cyane cyane muri industry yo ngaha mu Burundi sinovuga ngo buja sivyo ibintu novuga hanini nama mvuga abarimvyi ntidukundana nta bumwe dufitaniye sinovuga ko bifu nibisanzwe kuko bifu no mu makartier zirabaho ku bantu batandukanye ariko ntidukundana ntitwiyumvanamwo na gato ico rero kidahari novuga yuko kwa gutera imbere kumwe apana twese ikivunga kumwe ntaho kuzofata kudushikanye none gashaho imyaka yose tuzuguma turuko gushika ryare bakunda kuvuga ngo leta ntidufasha ntidushigikira ntigira none gute yoshigikira abantu bari insorosoro uyu tutishize hamwe ngo tunge ikintu kimwe yo dufasha gute ibi ndavuga kubera ko ndabizi ko bihari bimeze uko ni kupondana ndashobora gutankarira mu bihugu bitandukanye navuze ngaho umuririmbyi naho yoba muto asohoye indirimbo gato asohoye indirimbo bose barayisharinga bakayisandazaho bakumva bari fier bagafata n'utu video bagaposta umuririmbyi apa nenda ugende usabe mugenzi wawe featuring umuririmbyi mugenzi wawe anakutangaza akakuzunzagiza ondireke hari ikintu uje kumutwara none gashabwo bumwe umva kwimvira ati iyi ni bendera imwe y'igihugu turiko tuduza naho mubaza for example alenda akafanya collabo na msanii akafamiana na wengine muulize ati bilende kaje waciye gute byagenze gute contact zuyu gute ni gute no mushikira naguishuka me kubera iki twatarukundo nta rukundo nibikunda nta no kuguconnecta nigikunda ni bwa bumwe bubuze ni gwa rukundo kwa kwimvanamwe kubuze mu baririmbyi ico kintu ni kibi hagati yacu ikindi kintu nanura baririmbyi turakwiye kwiga tukatuma dufata basi amezi atatu buri mwaka nka kabiri mu mwaka tugahura tukaganira tugatumira ko aba journaliste ama television turafise tukaganira tukanoganza ikintu kitagenda neza muri musique yiwacu n'aba DJ ari aba presenter badakora neza nta kujya umunwa ikindi kintu cy'ubwoba kibariko abaririmbyi novuga kutuguruka nguvuga ikintu ugatinya ngo bava bamfatira ibihano bavagira gute kandi ugasanga ni ingwari hari mugabo iri kwigenda yica ibintu bimwe kandi bikamaho imyaka yose me izo nama zigiye zibaho tufise palais des arts tufise ibibanza byinshi tugakoteza amahera tugahura ifana n'ibintu bisanzwe ariko tukaganira tukavuga ati iki kirakenewe kuko none gasha tutavyikoreye ni bandi bazobikora nitwe twenyene gusa ni kubera jewe nk'ubu bishoye gushika bwa bumwe budahari umuntu akavuga ati basha nimuze tugira iki ni bacavuga ujya ariko yishira hejuru atoke kure kandi ari ikintu kiri bufashe meme n'ugwaruka ruri nyuma yacu jewe ndafise ukuntu muramfasha n'ubutabimbagije ndafise ukuntu muramfasha ugwaruka rutonya nta numwe yigera anyitura ngo namwirengagize mu barimvyi bagicaruka sishaka kubavuga amazina uko nigenda bafasha ndabwira nti niba kubaza ntuzumvuge si indirimbo yiwawe wayisohoye gatoka bien namateka iyemere ati nije nayisohoye ntumvuge kuko mvuze bacabona umenga singuvuzi iwawe sumenye bwiwawe ashobora kunzanira text cyangwa kaza ngo turirimba nkabwira kuririmbana birashobora kukuduza cyangwa kwakugwisha uko ndirimba we siko uririmba mugabo zana indirimbo yiwawe text ndayikosore aho ngeza ndakorondera na melody tuje no muri studio ndakora studio ni professional ingo ukoreremwo nkurikirane gushika nawe uheze ururirimbo mebe umwanya wiwanje ndakwereka aba journaliste ni egero you bagufashemo nkuko mba ndiko ndafasha nkabitangira urumva ni benshi ndabizi vraiment harira bamvuga n'ababujije sasa dukorane gutyo tuduze umuziki wacu ushike kure kwanza duhere ngaha ufatisha ushike kure ni bwa bumwe ni gwa rukundo nivyo novuga tu jewe ubwanje Radio nanje mfise indoto zo kuzobona umuziki w'Uburundi uvuye aha kuri intambwe ugeze ku indi ntambwe mu vyatumye mbu mumenyesha makuru na cyane kwa rukuduza umuziki w'Uburundi Radio
bakugize uno munsi nka president wa Amical ingingo fata nizi ingingo ya mbere no fata ya mbere nuko no kwandikira ikete asha ninginga gose ninginga kabisa umukuru w'igihugu son excellence umukuru w'igihugu Sebarundi nkamusaba ye navuze ni Imana imfashije nkahura nawe ikama guhura nawe nkuko abandi murabona bishika hari ikintu namwisabira ni iki ngoma mvuge ngaha twebwe abarimvi turakeneye yuko indirimbo ziwacu zivuzwa nka 89% nko mu bindi bihugu 89%. jewe mbaye nka president wa Amical des musiciens icyambere nokora imbere yo gukora ibindi nico kintu nosaba nubwo batonyishura no guma nshimangira nandi ntaruha kabisa 89% ku maradiyo yose mu mabwate mu mabisi mu butambiro ahantu hose vyarabaye muri Congo barane histoire muri Congo c'est nambali muri 60 sindiko ndacokora gouvernement cangira gute mbivuze kubera ko musique dufise abatubone izuba ba Chancho wa Misi ba Christophe Matata bande twebwe tuko turatuzofana twe tuveho haza abandi none tuzoguma muri reality menyene kwa kundi nyene gushika ryari turadepensa amafaranga tuja mu studio dufise amafamiye dukeneye gutera imbere turamenyekanisha igihugu mu ndirimbo ziwacu nta gihugu kitagira abaririmbyi muga turiho nk'abatariho me kubera iki birababaje urumva birababaje turakoresha inguvu nyinshi kabisa ni bya bindi nyene ni kwa kundi usanga abaririmbyi bonga umenga nitwemewe ndafise kubivuga sindiko ndatukana muga mvuga ukuri nta kuntu umuririmbyi wo hanze yoza amashira hamwe yo ngaha akamuha support urke tora tuyibona mu baririmbyi bo ngaha nta n'umusumwe tuyibona birantangaza sana eske ivyumviro vyo turirimba ntibitomoye ama melody dukoresha ntabwo ameze bien za studio tujamwo nta qualité zifise baba hinyanyuzi bacu ntibazi gukora umuziki yama clip video yacu ntabwo atomoye aba DJ nabo nyine niba ega udakundishije ivyiwanyu abo nganya nta numwe bikunda n'aba journalist ni kwa kunyene nidukundane je nico cyambere no sawa nako mvuga ivyo muri Congo barambwiye ati ntuzenya mu butu yaragiye ku radio y'igihugu atanga itegeko avuga ati désormais guhera kuri no musi indirimbo zizovuzwa sinzi ko yavuze 89 sinzi yavuze ko yavuze ati guhera uno musi ndabivugiye ko indirimbo zongani zoshaka zidomina ndasubiyemo kandi ya mazina ngo ba Jean Paul ngo bande badukene basi ya amazina kavukire yiwabo uwo mwanya byace bihinduka indirimbo zo muri Congo zashitse ni Burayi i Burayi hose n'umuzungu aratamba igikongomani mais pourquoi pas iwacu kare mu gihugu kibanye ngaho navuze hafi ndibaza twari hejuru yabo kuri musique mais naho kuri umwe ugiye kuraba bari hejuru cyane kubera iki bimeze gutyo kandi ibyo je nibinci intege je mbandanya nkora je navuze ni nzokora umuziki gushika uruvi rubonetse ku mushatsi wanje sinzoheba kuko ndawukunda ego gusa ivyimviro vy'iwanje ntibizobora bizokoma bihari nico Religion ikintu uvuze nico cyane kandi kirumvikana cyane kubera tubiravye na je narigeze kwicara ndiyumvira hari indirimbo y'abaririmbyi b'abarundi ngaha umurundi n'umurundi kazi bahagaritse itakivuzwa ariko ugasanga izindi ndirimbo z'abanyamahanga kandi tuvyumva ko amajambo ariko aravugwamwo atari meza ariko zikabandanya zivuzwa ni ibintu bisize ubwenge ni ibintu nkamwe nk'abaririmbyi bibakora ku mutima kandi bigabaca intege nuko gusa kuba ari ikiba ari ikintu mukunda bitoroshe kuvuga ngo iki kintu vraiment je uno munsi ndahagaritse yese bakunzi ba Buja Hit TV bandanya mukurikirana ikiganiro cyacu ndi kumwe na Religion tuko tuvugana amajambo atari menshi cyane ariko tuko tuvugana amajambo kugira ngo turabe ico hinduka kugira ngo turabe ico kogwa Religion
umuziki w'u Burundi uravye urwego wari uriko 2018 na 2019 muri 3 mois urabona ari ikintu cyo bacahindutse kirahari kandi kitari gito kinini sana kweli. Mpereye ku baririmbyi babaye benshi baririmbyi, ama TV online yagwiriye ni menshi, novuga yuko ni abakora ama clip video bagwiriye, aba producteur bagwiriye kandi bakora amasanamu meza gose, novuga yuko ashobora no kuja no kumbonesha kureza zo mu bigo bitandukanye ugasanga ararenganye bavuze ati mu Burundi hariho ibikorwa bishemeye bishimishije muri muziki. Musano ni bien gusa ni tuca tuvuga ngo twashitse ahubwo no kubandanya twiyumvira du progressa kabisa dukora n'ibirengeye ibyo turiko turakora. Muno munsi baramutse bavuze ati turashaka bafate igiciro ntarengwa ko bazohora bari umuririmbyi kugira aje muri concert atari munsi yayo, ariko yoba hejuru nta kibazo, ariko munsi yayo nibishoboka. Icyo kibazo nansi ni cyoroshe uti kubera iki twese nitungana kandi n'inkorosi imwe novuga ni nka jewe ukuntu mpora ncira ndiko muri concert cyo kimwe n'undi agicaruka uko acira, cyo kimwe na nuwambone izuba nka Farias, cyo kimwe na Kidum, cyo kimwe n'abandi. Umva biratandukanye, ntuvuga ngo bagire prix ngo yabaririmbyi bose gutyo ntishobora gukunda. Umuntu wese afite ukuntu yitanga, studio ziratandukanye, clip video umuntu akora, ukuntu umuntu yirukira umuziki wiwe biratandukanye, bivaye n'inguvu akoresha ni nako bamurondeye amenye ngene avugana n'umurondeye. Nicyo sino kivuga ko byinshi vuba. Okay, Religio kuri uyu mwanya turiko turavugana arafise management canke nta management afise? Jewe nari mfise management mugabo ntivyakunze yuko tubandanya nabo bivanye n'impamvu zitandukanye kuri contrat tutumvikanye. Mbo nuvuga ko twumvikanye mugabo bitigeze bijya mu ngiro nkuko tuvyifuza, ariko ndashima igihe twabanye kuko hariho bitari bike twafashanyije, yaba bamfashije na jewe kandi nakoze hagati yabo, nuvuga ko bifise inyungu nubwo barashobora kuvyemera, ariko ndazi yuko ntatamba nk'ubirorera gutyo niko nabivuga. Gusa je ni decide ndavuga nti ndahagaritse, nije nikuye muri management, contrat bwahere narikuyeyo ndava naho ndimuka ntangura bushasha uki wanje bushasha. Naho gusa mfise staff nakubwiye ko mfise abampanura shaka gukora ikintu ndije nyene muga ndafise abampanura, ndafise staff yiwanje byose birapanze. Yego umanager se kwa ndafise umanager akurikirana ibikorwa by'iwanje, yego adeside avuga ati genda ukugira uku anyirukira mu bintu gutyo arahari ya Religio umugenzi wawe cyane, tureke mu buzima busanzwe ka tuje mu baririmbyi b'umuziki canke mu bamenyesha makuru canke mu ba DJs, kuko nibo bantu bama bari muri tubafata nkamwe n'abantu baba bakeneraniraniye, nuko nibaza nuko ikirundi ni cyangoye ya ninde mwoba muri proche cyane dasi cyendi bazuranzi uranzi bikwiye. Je ndi wa muntu kuri boss ncagura, umva boss yaba journalist yaba baririmbyi bose ndibaza sije no nta muntu yitera amashugwe. Bajije kugira ati Religio n'umuntu atagira beef n'umuntu numwe je ndi umunyamahoro bisanzwe, bose ndabiyumvamo. Shaka ndakumva mu ikintu kibi gutanyumvamo kutagira gute, ibyo biragusha ni wewe n'Imana yawe, jewe mbandanya ndakwiyumvamo kuri kwamye niko nimere kuko ni amahoro mu mutima. Nsincagura ngo mvuge ko kana ngo n'umugenzi nano jewe ndubaha ndi wa muntu nubakira muntu wese uko ari. Religio wiga nko mu 8 canke mu 7 ku ntebe wicarana n'umuhungu canke n'umukobwa? N'umukobwa. Umukobwa mwiganye mu 7 mwicaranye yitwa nde? Yitwa Vanansi yarahari. Wo mwicaranye mu ntebe?
nyubukije ikintu kimwe ikintu kimwe ashobora kwirengaza kuvuga uwo mukobwa twicaranye icyo gihe niga kuri lycée de Saint-Esprit ndavyibuka igihe nari nagiye mu mbabare subwishime anyibukije histoire yambaye kotu mugabo n'ibintu bisanzwe ndabivuga anyibukije icyo gihe ni c'était en 2011 nari ngiye muri Kenya oya nari nje guha yoya trophée vendredi naje vendredi nsubiraho dimanche subiyo rero turukira kuri aéroport ya Nuzenya yo muri Kenya imbere yanje hari umukobwa ndamuravye cyane buka yuko ivyo nyine uvuze ko twicaranye ku ntebe muganca ntinya kumuvugisha urana twarakuze twese turi mu bundi buzima ariko twururutse je nashite mu 17 we acarindira indege ya 2 kugira abandanye yagiye muganumva biraniye kuyanga ndamuramutsa ndamuyabite nesa urakomeye witwa nde hari ukuntu bancokoza ngo jouer voiture ko nitwa Jo Rally baka jouer voiture ibintu nk'ivyo ngo jouer voiture ndavuga witwa nde aranyibutsa ndavuga okay cyana mwibuka yitwa Nancy yitwa nayo chenye yitwa Nancy Nancy bo uwo mukobwa ndibuka yuko mbaje tugiye he ndamubwira jewe ngiye nginga muri Kenya nyene sinamubwiye byinshi atse kumubwira byinshi ngo namwe nawe ugiye acambwira ngo kanze ngusubiye ku kazi ye ngo itazini cyangwa ni mayika bo bibaho gusa je navuze ni bo sishaka kumbwira ngo ngiye mu vya muziki gutya na gutya umva navuze ni my god abandi mana ni hatari maisha ni yanabadilikaga mtu umesoma naye unasikia ati amekuja mvakansi anarudi kujob kazini apisi aletazini akasema ndio hivyo haina shida akasema tubakiane tuongee tufaini kama mimi niko na haraka wanakuja kunichukua naenda vitu kama hivi sasa unanikumbusha story inabidi nirudi nyuma nikuhadisie kitu kama hicho. Okay, Ralijo umukobwa mwakundanye ku ishure wiga secondaire cyatumye muvana cari giki? Secondaire? Numbwe ngo ntwakundana. Oya ndabazi. None gasha mu nivuga ko ari. Neho ngo mfosinge mu bintu bitari ibyo. Jewe icambere ndibuka yuko je nari timide kabisa singe no kubwira. Naratinya n'abakobwa. Gose kandi gose sana. Abagenzi ntibabura ubugenzi busanzwe ni bwabura ariko kuvuga ngo ndraga umukobwa ngo gutya na gutya eka ico ni canzamo. Rero urumva watangiye gukundana ryari? Hizo tuziache. No, si normal tunaongea. Wewe watangiye gukundana ryari ku ishuri ni wakunda yogo mbwira ko wakundanye warahejeje amashuri. Kandi je ndakwibuka Ralijo kuri diplome yawe. Warusi umukobwa w'umukopine. None ntimwakundana uri ku ishuri mbwira watangiye gukundana ryari? Umukopine ari bise yarahari agenda ari nkuze. None kuko mbutwemeze ko ku ishuri utakundanye. Kangahe wa mukimaka? Oya nakubajije wiga secondaire umukobwa mwakundana mwavanye kubera iki? Twavanye kubera iki? Ciao tegeza kubuza ibintu byinshi sana umbaje ibyuzi deje umbaje inyishu ubufise birashika Nancy hari n'abashaka kubakana bagatandukana hari n'abashaka gukundana bagatandukana ndakubaza ikibazo we aho ugeze umaze gukundana abantu bangahe ayo ganya kumbaza nurarindira ndaza kugo ndaba we je vraiment fakano gato mbo uwo arahari kandi ndazi kumuzi na umbagiye umuzi tu mugabo yarashize Imana nipanga ibintu Imana je ndashobora gupanga ibintu ntibishobora kugenda gutya nkakundana n'umuntu nziko dushobora gushika hanaka mugasanga siko bibaye hari ikintu kije hagati kiradutandukanije bibaye gutyo gusa igihe twatandukana niho naciye nkurikira mpura n'uwo tubana nawe kuva ico gihe no munsi ndi kumwe n'uwo twaciye duhura nawe yego niwe mama batoto bya kubabaje ku gwego rungana gute kubabara twese twarababaye kuko umuntu mushobora kuba muri mwaratanguranye mukakundana nka 4 ans ibintu nk'ivyo mugatandukana birababaza umwe araciye muri byinshi biguma bigaruka mu byumviro mugabo sinvuga yuko ati yatari birashika tu
anacheka none rally baramutse bakubwira ati tu rally tubwira urukundo ni iki wowe tubwira ko urukundo ari iki uraruzi nta muntu atazi urukundo gusa sike ntagwazi gusa ku muntu afinisha urukundo nuko ntago abazi umuntu azi gukunda nyavyo gukunda bivuye mu mutima niyo afinisha urukundo rurababaza kandi umuntu afinisha urukundo ni wa muntu urukundo rutarigira rubabaza na gato urukundo ni ikintu gicumita mu mutima kandi atari icumu kikugwaza kandi atari malaria kikubuza amahoro ukamererwa nabi uya nimvira abantu bavuga ngo singijya kibaza ngo namajambo birabaho ingi ukazibona ukamenga nta petufisi kandi ukumva uratunuye ukuntu asa urukundo ni ikintu kiri ngaho mugabo si ikintu cyo gufinisha ngo gifate uko wishakiye ugifinishe sana sana abantu bafinisha urukundo sindabatahukiwa kabisa gusa icyo ukoreye umuntu uri gufinisha mu rukundo kirakugaruka ku malipo nakwaga ni apa kabisa bitebuka iyo action umukorera kugaruka ko to none garari nk'ubu umutipe nyene yaragukunze hama ntumukunde ariko ukamukunda kubera kumwumvira ikigongwe bamfa ukabona yo mutipe yarahangayise sa ukabona umutipe nyene yarahangayise sana gumaza tuvuga reka basi ndamugirira ikigongwe nyene ukamera nk'umukunzi utamukunda urumva none fanda numva ko muzoca muhebana nyene umaze kubona ko wamubabariye nyene igihe kimuhwe kiraheze uramuretse urinze umwemerera ko mukundana buhoro bizoza imvura itanguye kugwa haza amama buhoro wikacigwa nyene kagaragara ko yaguye n'ivyondo bikaboneka buhoro warinze umwemerera ati ndagukunda kubera ico kigongo azoguma gufukamira bizogutera ikigongo ubugira kabiri inshuro ya kabiri uzosanga wararekuye umutima wawe kuri we sivyo gikuru ni ibyo binako ndavuga siho yoca abona warirekuye kuri we umukunze mu nyuma ngo aca atangura kugufata kutariko akugarako agutakariza umwanya agira gute urazi abahungu ndazi nyine tumeze urashaka gukurikira umukobwa akaguhangayisha ugahangayika mugabo umaze gufatana musande bica vyimuka bikimukira ku mukobwa aca ashuhira umuhungu nawe ugasanga bica bigabanuka atangura kumugara kwagira iyo si vyiza vraiment gusa kuvuga gutyo urinze umwemerera ngo ni kubera ikigongwe uba wemeye tu none aciyavuga ati eba tugire mariage wocu vyanga nyene wamwemereye ari nko kumugirira ikigongwe ntiwovyemera urizireka ndakubwirira impamvu zo gukunda umuhungu ku bakobwa surtout kenshi ni zitatu umukobwa ashaka gukunda umuhungu kubera amafaranga umukobwa ashaka gukunda umuhungu kubera azwi canke ari mwiza bagendanya bakagenda bavuga ati ijya kapo nakaga urumva cyangwa umukobwa agakunda umuhungu urumva ego donc gukunda ni ibintu nasi gukunda ni ibintu biriho vyaremwe ashaka kuhura n'umuntu kamukunda atampamvu ukumvura mukunze we nibirakubako Tenega nasi ndakubata umuntu ahura n'umuhungu kavuga ati tipe namukunze je umbiriza ndamukunda mbafise impamvu ndamukunze swata afise amafaranga ndamukunze afise amafaranga urumva ikindi swata umutipe ni kubera ko yambaye neza kubera ko ari chic kagize gute utigeze utangurira ngaho mukavuga ngo kubera ko afise amafaranga no umviriza ni impamvu zibituma ego je nkunda voma sindi ngango ndakubesha amafaranga ubwiza ari nkamwize je ndafise ukuntu nkunda abatipe barebare b'inzobe ego ari mwiza afise canke amafaranga canke ari umuntu mvuga nti hariho ikintu c'ubumenyi afise nshaka kumuprofitako kugira ngo nanje ndakigira ariko nuvyumva uko nshobora kuza ndabizi nibisanzwe nshobora kumukunda urumva rari nshobora kumukunda ngiye kumuprofitako ico kintu hama mu nyuma nkamukunda nyene biri seri ariko urumva biba byamaze none tomora na kimwe biba byansunitse kugira ngo ndamukunde nivyo ovro biragukwegwa sanga wafashwe hama mu nyuma nyene bikaza guco biramaze gushikira kenshi
bakunzi ba Buja TV tucari kumwe na Ralijo turaceko turavugana namwe murabyumva ya ibintu bon ni fresh cyane kubera dutegetse kubazanira ibintu byiza kuba tubakunda cyane abakunzi ba Buja TV ya muri kumwe na Nancy Amanda kuri microphone muri kumwe na CK professional kuri kamera turi kumwe na Ralijo superstar mwanamuziki wa Buja Flavor anafanya kazi zake vizuri sana yuko very professional Ralijo tugomba turangitse ikiganiro cyacu ariko imbere ko turangitse ikiganiro cyacu ndafite ikindi kibazo nshaka kubaza hama nawe ndaguha kanya kibibazo bibiri umbaza bon Ralijo ikibazo canje gisa ni cyanyuma urashaka kutubwira shop ushaka kuba uguriramwo nk'impuzu kugira ngo swat na CK nawe azahicishe sunana niko na maswaga ni hatari CK akipenda kuvaa anitafute ndashaka kumuraba nkavuga nti CK washaka kwegwa na style imeze gutya na gutya guhera ku kirato sasa swifanye hiyo uduga nini hawezi jua ibintu nakoze nagiye kubireka muri 2014 bazi ko habaye akaguma mu Burundi ndabireka hari ameze nabi ariko gusa ndashaka kubisubiramo sukuje tufanye kazi tena unajua na mimi najua sasa ndayibona sasa sukuje tutafanya ya wanawake na wanaume kabisa. Ega kitaweza kuwa kitu kikubwa sana nane. Hakuna tunaweza kipromoti. Mimi nikiimba sinataja jina la nani la shop. Wewe ukiwa kwa vitu zako tena si hivyo hivyo. Kabisa. Tunaanza hiki kitu bakunzi ba Buja TV. Mustufatili. Nidukene ko turabizi urazira ari ikintu cicwa mu Burundi. Ibyari mikashi bikiza. Abatipe n'abataxivere bose cyo bava mu kazi ku taxivere baja muri mikashi. Donc umuntu yuguruye magaza ngaha undi nawe yugurura magaza ngaha tugomba dukora ibi bintu muturekere ibi bintu byacu tuvyikorere nidukere abantu badufatiriya tubamaze kubivugana tugomba tubikore pointre yes sai n'ama sponsor rero mudushigikira ama sponsor akenewe ni ikintu ciza sana ni cimviro ciza ni projet dupanze mugabo urashobora kudufata mu mugongo mujyachilie ni kawaida bakunzi ba Buja TV ni wa mwanya wo kumwa Ralijo umwanya w'ibibazo bibiri byerekeranye Ralijo byerekeranye nanje go from bibiri urwa gusomana n'umuhungu ryari ejo mwijoro ejo mvuye ku ijob bien mapema sana umusheri nyene do bam tipe dukundana nyene ejo mvuye kati cyenda telefone hi be miss you bon turabonana oya nyene turabonana hama turasomana hama ndata unshi ashata kudata kweli urwa kugwara ryari sindi vraiment sinibaje sindigera nja mu bitaro kuva mbaho grippe twumve 2019 nagwaye grippe yes akunzi wa Buja TV turabashimiye cyane abantu mwaravye ikiganiro cyacu abantu mwakurikiranye ikiganiro abantu mukurikirana ibiganiro bya Buja TV narindi kumwe na Ralijo na CK professional kuri kamera kuri microphone mwakumwe na Nancy Amanda reka Ralijo agira icyo abwira abafanzi biwe n'abakunzi ba Buja TV bishobotse na ya ndirimbo yiwe kurabica bigacika aducishirize ko gatoya urukundo rukwega nk'isuma kusinshaka kukurekura wonja kure no sara no yinga wawe owe be mine till I die be mine till I die abakunja ba Buja TV radi uvuze ngo bakunja abakunzi ndagusabye usinibeli umuti narote cyababaye oya bro abakunzi shewa katuzo sito bro ni wari ugenda utachokoje hapo umetafuta fasi kwa nitakosea umekosa tu abakunzi ba Buja TV ndabasabye muze mukurikirana ibiganiro sana kandi sana vya Buja TV mugira subscribe musharinga ibikorwa bakora kandi sana mushigikira n'abamenyesha makuru kuko bakora ibikora inka
kabisa hama jewe munyitege kw'ibindi bikorwa bitandukanye nabivuze amakolabo indirimbo ziryoshe ziryohera amatwi zibashika ku mutima kandi mukomeze mu mpanuro ndakunda bamanura sana sinitwara kutariko mbonye mu ikoso kambwiye ati rally ahantu uri kuragenda siho hama tukomeze dukundana muri bwa bumwe nyene Imana ibahezagire ya kandi ikindi bijya bintu twavuganye biri serie vuba cyane tuzongera tubibamenyeshe neza tugiye kubitangura hama nimuze mubere kudushigikira no kudufata mu mugongo ciao we love you so much